uyu mwaka twarashoboye rero gucura amajambo nisekeza twishicura ijambo ahubwo kandi nabonye kubera ubonye ikirundi cagiye kuri novuga kuri Google ego ngira nakaryo keza mugabo ngira ikibazo kimeze gutya ego mu kwandika ibitabu mweko muravuga ko muri kumunana menyekanisha ururimi w'ikirundi niko ibitabo byinshi bikunze kwandikwa n'abarundi wamusanga biri mu ndimi nk'igifaransa ari ico ni kibazo cishoboroshe cyane kwishura ibiganiro byishugira werekana iciterambere rivuga naho no mu murindi w'iterambere utisanga uri wenyene kuko ntutamba wirorera usanga uri kumwe n'abandi mu rugendo rero rw'iterambere kuko umaze guha agaciro ubuntu nta muntu n'umugirira ishari kuko uno munsi hariho ubukene butwugariza kubera ishari uyu muntu arankiranye sinogira ubufatanya bikorwa n'ujya muntu ngo tutagize introduction neza tuvuge yuko intangamarara none okay sorry sorry uza kunora makosa menshi mu kirundi oya sinaje gukoshora abankomoka ko sinibaza ko bazopfa bagize ayo mazina nico gikomeye gusumba okay kuko ndafise umuhungu yitwa Ruremesha Ntare Segihembe okay nibaza ko nabandi bazoza canke niba bahari nabo nyene uzosanga amazina arayikirundi mvuze yo kubera ari we yitiranwa na Sokuruza Segihembe n'izina rya Sokuruza intore narashoboye gushika kuri iki kintu iki gitabo cerekana ubuzima bwanje nkumenyesha makuru urafise uko watanguye ndibuka tugirana ikiganiro mu 2022 wewe ni wakoresha amasanamu wakoresha amajwi gusa wafata amajwi gusa mu guno munsi urabona Okay, yes. Tubaramutse tubifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Omudisha yanyuma nije ngiye kuremesha kino kiganiro. Kuri screen zanyu murabona umushinga ntahe mwiza cyane. Intore Segihembe. Tuguramutse cyane Segihembe. Ego. Okay. Kimwe mu bintu bitangaje. Ego. Kuba atazina y'igifaransa cyangwa icyongereza ufise ayo mazina ndafise muri karanga muntu ntibirakunda ko ahinduka naho nabigerageje ariko kandi ivyo nshoboye vyo abankomoka ko sinibaza ko bazopfa bagize ayo mazina nico gikomeye gusumba okay kuko ndafise umuhungu yitwa Ruremesha Ntare Segihembe okay nibaza ko nabandi bazoza canke niba bahari nabo nyene uzosanga amazina arayikirundi mvuze yo kubera ari we yitiranwa na Sokuruza Segihembe n'izina rya Sokuruza intore mvuka ibwambarangwe urumva intore zibwambarangwe intore ego okay kubera iki none aya mazina usanga nkaje bantazira mu dishanjuma ukwatura kurakomeye nta muntu yitize n'umuntu atazi burya nihagira n'umuntu aguhira itazirano ntuzojyanke rimwe na rimwe uzurabe nk'abantu biganye usanga bahuriye mu buzima bw'ishure iyo bahuye hariho amazina usanga baritanwa mu mashuri y'indaro ukumva umuntu ararivuze n'abantu batazi ikizokwereka ko abo bantu bazinanye uzobona agatwengo ariko kaje ku minwa yabo ubona ko hari akamwe bagize kuba basubiriye kubonana bibukanya icatumye ko muri iryo zina ribaho kuko izina ntiriba kugihamana nawe rero iyo hari abatumye arabakwisa ibyo zina witwa hari n'impamvu bakwisa uko kumbure hari impinduka babona ko ushobora kuzana mu kibano nanje rero kumbure nk'umwana ndavuga nk'akaroro nk'uyu Ruremesha n'umugenzi wanje yaje kundemesha kubera n'umuhungu umwe kuri mama ni gahungu nari ndose ni intare ntishobora kujya igikoko iticiye azobe harondera ni Segihembe rero Sokuruza wanje urumva no gusubira ku munsi kuko nabonye ko igiti kija gusagarara cubaha imitsi nakuri yego hari umushinwa numvise ariko aratwenga abanyafrika avuga ngo abanyafrika bagira technology business zabo ziri hasi mu bintu byose bakeneye barinda kuvyimporta ngo none n'amazina nayo barinde kuyimporta urumva ko yarabibonye mugabo byose nta kaburimvo kumure hari impamvu zituma ivyo bihari kandi rero nshobora kuja ku murindi wo kubirangiza mu munota umwe kuko niba jewe no munsi ni muri ufite amazina
y'igifaransa ari kuri karangamuntu bampaye nuko kumbure umuntu wese akubagiye izina yakubaza ngo izina ry'ubukirisu ariko kuri karangamuntu hakaba ariko izina amatazirano amatazirano rero ushobora gutazirwa n'uwari we wese ariko umuntu akagira izina ryiwe. None izina kwanza mbega donc aya tubona batwandikira donc prénom mu kirundi n'ubundi niritazirana kuri karangamuntu kandi amatazirano kubera ashobora kuba irirenga rimwe. Mugabo hari ibindi bihugu vyo muri Afrika usanga umuntu afite izina ryiwe akagira n'izina ry'umuryango. Urumva rero nk'ubu jewe niba mvuga nti nk'umwana ndamwise izina abana banje barashobora kuzokwitwa bose base gihembe kuko nisokuruza nifuza ko agaruka mu mitima y'abamukomoka ko ntibamwibagirwe kugira ashobore kuzobafasha niba ari ukwiyumvira neza niba ari ukwibeshaho ni umwe mu mizimu nterekera cyane urumva ndamushimagiza kumwita rero izina ryanje rero ngiwe kuri abana banje nta kibi ndabibonamo kandi ndanavyishimira cyane. Hariho n'abambwira ngo uruzina ruraremereye ngo kubera kumbure twebwe ivyo dukunda nivyo abantu bumva si biduha amahoro ivyo bamenyereye ufite kuko hari igihe umuntu ushobora kumva nk'izina kubwiye izina ry'umuntu niko yangize niko yantutse benda ntunguka kumva ngo nk'iryo zina ari umwigisha yatwigishije niga shire rikuru ryo mu Kirundo yitwa Ndikiminwe hamwe ngo nengo nk'urwo ruzina oya nk'iyo Ndikiminwe wagiye kudusigurira twasanze abavyeyi be baguma bavyara abana baguma bapfa aravuga nti reka n'ubundi Ndikiminwe kurika kujya guha umuntu utuntu duke wakavuga ati reka n'ubundi minwe yanje ndayirike mfite ko ndayihaye ikibondo naho ntizeye ko kizohaguma. Urumva nk'iryo zina ryari rifite insiguro bivanye nakahise canke ivyo abavyeyi be bagiye baracamwo. Mugabo uyu ndagyumvise we agaca yumva ngo urwo ruzina ruraremereye ibi nabiriya ni vyiza rero ko tuza turubaha amahitamo y'abantu n'igituma abantu baba bagize ibintu nico gituma ta muntu no bwira ngo utegerezwa ngo kuzu umwana wangu wari kumwituku oya mugizina rero umuvyeyi niwe yitize n'umwana wiwe bivanye nibi byaciyemo ivyo abona ivyo yaturira umwana wiwe nico gituma rero n'izina uko mbura umuntu atazi insiguro rimwe na rimwe ari bibi. Je sinofasha fata umwana wanje ngo ndamwita izina kubera uyundi numvise yitwa kurya atacungamije tansiguro mbona ataco ndiko ndaturira umwana wanje kumbura kizomufasha mu kwiyumvira kuko uzurabe umuntu akubwiye ko bakubwiye ngo izina n'iryo muntu mu Kirundi bariko barabivuga kumbure hariyo ibintu bimwe usanga vyabaye ku muntu kubera izina ugasanga bimwe bamwaturira abantu bagumye niba ari izina rivuma bose bagumye bamuvuma. Okay nuko ngira ngo tutagize introduction neza tuvuge yuko intangamarara none intanga okay sorry sorry uza kunora makosa menshi mu Kirundi oya sinaje gukoshora ariko no kuyaga ariko no kwibutsa ko ururimi rw'ikirundi gwikwije ushobora kurukoresha mu mwanya wari wose kandi byose bigakunda. Okay. Namahitamo ariko nawe sinoca nza kugora amahitamo yawe. Ego. Okay, wewe usanzwe ngira ngo urongoye icitwa do gusoma? Oya, sigenda irongoye. Jewe magarariye muza bikorwa wabanditsi bandika muri rurimi rw'ikirundi. Okay. Bagana urwo indamura bitabo gusoma. Bandika ibitabo. Ego. Okay. Uyu muco wo gusoma duheraho. Mu Burundi ubwo ni wagiye ucika urakomeye. Mu Burundi nibaza ko igikomeye cyane nuko wowe ni waba usoma nanje nkabasoma hari abandi bantu twaho ubutumwa kumbure bakijukira gusoma kuko gusoma je ndabifata nko kuvomerera ubwonko uko bacumugari mu Kirundi ngo akari mu mutwe nikabisema. Iyo rero ufise ikintu cyamaze kuja mu mutwe wawe kirashobora kugufasha muri binabiriya kumbure mu vyukora uyu munsi canke uko wiyumvira uko ushobora gushikiriza iciyumviro uyu nuriya intererano ushobora gutanga mu kibano urashobora kubikura mu vyo wasomye urashobora kubikura mu vyo wumvirije urashobora kubikura mu vyo waravye. Abatari bake rero kumbure bashobora guhitamo uburyo bwo kumviriza ugasanga abandi bahitamo uburyo bwo kuraba ariko gusoma aho bitandukaniye nuko gusoma ari ibintu ufatira umwanya si ibintu binyaruka kuko uravye nk'ireresi y'amasaha 2 n'igice ugaca usanga n'undi muntu ayo masaha 2 n'igice wewe yayanditsemo igitabo kigizwe n'iyo reresi uzosanga ari igitabo
c'impapuro 200 kizogutwara indwi 2 canke indwi 3 gusoma. Ikintu rero gihaye umwanya munini nibaza ko no kukuva mu mutwe bizofata umwanya munini naho bitandukanye n'ivyo bindi. Ukumviriza nako twese turabantu urashobora kwibagirwa ico wumvirije ari ikintu wasomye wumvise wibagirwa urumva urashobora kugenda kuraba ati hano hantu nari nasomye biki menga nihenze gato ni ivyo. Ikindi naco rero nuko kumbure no gusoma abatari bake tudasoma uko bibereye kuko tutazi uko basoma ko gusoma so kuraba indome zigize ikintu gicanditse oya no gusoma ufisi hangiro gicu ushaka gukura mu ico kintu uri kurasoma. Twebwe rero ni ndamura bitabo umvise ko turi ndamura bitabo urumva harimo ivuga kuramura n'ibitabo nugufasha rero uko ibitabo vyaboneka ku bwinshi kuko hari n'abakubwira ngo sisoma kuko ibitabo bitaboneka ariko ibitabo biri muri twebwe urashobora kwandika yarashobora kwandika nuri yarashobora kwandika wabihaye umwanya rero ukavuga uti reka ndabiha ikibanza nshobore kugerageza gusangiza ivyo mfise muri jewe ndabisangiza abandi niba ari vyo fasha kibano canke ari vyo kiza ikina kiri. Uyo muco wo gusoma muriko murawuhabuza kugira ngo gusoma no kwandika. Yego muriko murawuhabuza izina ni gusoma ariko twebwe ahanini dufasha abantu gushika ku ndoto zabo mu vy'ubwanditsi bashobore gusohora ibitabo vyabo. Ibitabo navyo urumva biraja gushikira abasomyi nivyo nyene rero ico umuntu asomye naco urumva kikamufasha kumbure kwiyungunganya kwiyumvira no guteza imbere kibano gutsimbataza imico n'imigenzo ko nkuno munsi hari ibitabo bitari bike ubisomye ushobora gutahura ico kwiye kuzirikana n'ico kwiye kuziririza. Bimwe mu bintu uyu munsi novuga ko tutagifise ku rugero rushimishije kuko twarataye kirazira tubayeho uko gusa kandi rero udafise ico uziririza ntugira n'ico uzirikana kandi rero ico uziririza ukizirikanye uba ufise urutonde rukugenga ukabaho nk'umuntu ubaye umuntu rero uca wigenga ubuntu usonera abandi bantu ukarondera ibintu mu bugwaneza n'abandi bantu ni hamwe uca usanga ta muntu umwe mufitanye ingorane ku murindi w'iterambere. Ndazi ibiganiro vyinshi ugira werekana iki terambere rivuga naho no mu murindi w'iterambere utisanga uri wenyene kuko ntutamba wirorera usanga uri kumwe n'abandi mu rugendo rero gw'iterambere kuko umaze guha agaciro ubuntu nta muntu numugirira ishari kuko uno munsi hariho ubukene butwugariza kubera ishari. Uyu muntu arankiranye sinogira ubufatanya bikorwa n'ujya muntu yo hava nkirana uyu muntu nabigiyemo ibi bintu yocapfa. Hakaba rero nakandi kantu novuga atari keza gucyoza kwagiye mu mico y'abantu batari bake aho ikintu umuntu atarimwo abona menga nticyagenze neza ku buryo wewe n'ibiganiro ugira abantu bakubwira ati uyatangirisha ikiganiro ujyagira ibiganiro gute ariko suko vyari bitegerezwa kumera kuko abakurikirana barabara ico bunguka nawe numuhamagaro wagize wo kuvuga uti reka jewe shikanira ubutumwa aba bantu niba ari inyigisho bashobora kuronka mu biganiro banabashikirije bazironke biciye muri iyi nzira. Nico gituma rero ugerageza kwegera abantu ukabegera mu buryo ubucanke buriya bivanye n'ivyo umuntu wese abakeneye. Kuba mwaragize ibi byo gusoma nibaza ko mwari mwarabonye ikibuze arakuntu bakunze kuvuga ngo burya ubumenyi bwinshi bukoraniye mu bitabo nuko nubwo ngira ngo abantu badafite uwo muco mugabo uyu munsi ku bantu bafite izo ngabire zo kwandika bo bagana muraheza mukabafasha mubafasha iki? Urakoze cyane. Watanguje indamura bitabo gusoma Khola Rugero niwe ariko arasigura iminsi yose yamavuga ati twebwe twatanguje iki gikorwa kugira turabe ko vy'ukuri twoza kubera inyishu abatari bake bagira ibibazo vyo kubura ukuntu bashobora kwandika ibitabo vyabo. Mu byo rero tubafasha urumva ubwa mbere igitabo ni iciyumviro gikura mu mutwe w'umuntu akagikura mu mutwe akagishira mu mpapuro kugira gishikire umusomyi. Twebwe rero mu ndamura bitabo gusoma ico igikorwa nyamukuru dukora no gufasha uyo muntu afite iciyumviro mu mutwe canke yamaze kucandika ariko yacanditse n'ubuhinga bubayabaye atari ubuhinga bw'ubwanditsi bugezweho canke ubwanditsi nyezina kuko hariho ivyisungwa kugira umuntu yandike igitabo. Ivyo rero nivyo naho yoba yamaze kwandika twebwe tuvuga tuti reka ducishemwe amaso tugerageze gukoshora aho warakosheje
canke tubihe intumbero nyezina bivanye n'ubutumwa umuntu aba ashaka gutanga ku bazoshobora gusoma ivyo yanditse. Ivyo rero nivyo tumufasha tukamuherekeza mw'urwo rugamba rwo kuva mu ndoto zamubujije gusinzira, kuko indoto nyazo kujya nizikubuza gusinzira, muziro tusinzire zozo buraca wazibagi, ariko indoto za kujitiro zozo ni zimwe uvyuka wiyumvira uko wozishira mu ngiro. Tukamufasha rero haba mu byo gukosora ivyo aba yanditse canke kugerageza gushiramo ubuhinga bw'inyandiko bushobora gutuma umusomyi atarambirwa, kuko uko igisomwa candikwa navyo nyene birashobora gutuma umuntu arambirwa, uko umuntu asoma ibintu hariho amajwi ashobora gusanga umuntu yanditse ibintu bidatahurwa na bose, kugerageza kugira ibintu bishobora gutahurwa n'umusomyi wari wese. Hari umuntu usanga ariko arandika igitabo kitaraba abana, ugasanga kumbura imvugo yokoresha yoba ari imvugo ifobetse kugira abana naho bosoma ntibatahure vy'ukuri ubutumwa yashatse gutanga uzotahurwe nabo yarakeneye kubuha. Nivyo rero dufasha gushikaho umuntu agira igitabo gishobora gusohorwa. Niba rero ari kumufasha no kugishira ku mpapuro, tukamuha ibitabo umuntu ashobora gufata mu minwe, twifashije kumbure abakora ubwo buhinga bwo gushobora gusohora ivyanditswe bakabishira ku mpapuro. Hama rero tukamufasha no kumenyekanisha igikorwa ciwe, kuko igikorwa c'igitabu ni ibikorwa bisaba ko abantu bamenya, kugira bamenye vy'ukuri ico umuntu aba yarakoze. Nivyo ahanini dukora, nivyo novuga muri rusangi. Canke turanafasha kandi rero no gutegura amakoraniro yo gusohora ibitabo, kuko tuba tuzi biba bikenewe gusumba kumbure uba yatwituye. Niba arabamenyesha makuru tuba tuvuga tuti aba bantu barakenewe ko bomenya ivyabaye bakabishikiriza abakeneye kuzosoma ibi bitabo. Ego muri rusangi nivyo dukora, ariko sivyo gusa, ko imigambi iragutse. Ngira mwarabonye isekeza ngaruka mwaka twatanguje isekeza shuri jambo, tugamije kugira uruhara ntangere mu guterera rero mu kugira uruhara mu iterambere ry'ururimi rwacu rw'ikirundi. Kuko iyo ubonye abatari bake hari amajambo bashobora kuvuga mu rurimi rwo mu gahinga canke rwo mu rindi hanga bitiza mu zindi ndimi, nuko kumbure mu rurimi rwacu haba hari amajambo akenewe ariko dukenye. Twarafashije rero twaragize iryo sekeza ngaruka mwaka kugira tuje turaraba ko buri mwaka tugerageza kugira intererano dutanze mu gukenura mu majambo akenye asanzwe akoreshwa mu rurimi rw'ikirundi, na cyane cyane ko ari ururimi dukenera mu buzima bwa misi yose no muri yambona kazoza ubona mu 2040 aho tuzoba ari igihugu cifashe ama n'igihugu giteye imbere mu 2060. Ntushobora rero kuba igihugu cifashe udafise uko bitunganije haba mu mico imigenzo n'ururimi rwawe, rero ukaba ariyo ngovi iheka abarundi twese. Ni vyiza ko umuntu azotemberera igihugu cy'u Burundi, kuko 2060 ni twaba twamaze kuba igihugu giteye imbere c'icitegerezo mu bindi bihugu kw'isi. Sinibaza ko uzotugana azoba akeneye ururimi rw'iwabo kugira haronka ivy'iwacu, kuko umuntu wese azoba afise ico yofasha uyundi. Azoba akeneye rero kumbure kumenya ikirundi. Ubuhinga bwa none bwarateye imbere, arashobora kuvuga ati n'ubuhinga bwo gutuma tumanaka amakuru, reka ngerageze kurondera ivyo uko no bivuga mu rurimi rw'ikirundi. Kungurukana bumenye rero ikirundi kiriko kidakwiye ngo gishobore kumbure gutanga inyishu ku bibazo abantu baba baje mu Burundi bobaza. Urumva nayo yoba ari imwe mu ntambamye. Nico gutuma iyo sekeza ngaruka mwaka uyu mwaka twarashoboye rero gucura amajambo nisekeza twishicura ijambo. Ahubwo kandi nabonye kubera ubonye ikirundi cagiye kuri novuga kuri Google. Ego ngira nakaryo keza, mugabo ngira ikibazo kimeze gutya. Ego mu kwandika ibitabu mweko muravuga ko muri kumunana menyekanisha ururimi rw'ikirundi. Niko ibitabo byinshi bikunze kwandikwa n'abarundi wamusanga biri mu ndimi nk'igifaransa. Ari ico ni kibazo cishoboroshe cyane kwishura, kuko uyu munsi bitari bike ibitabo bitari bike mugani wawe ni ntawo bideha ko vyanditswe mu rurimi rw'igifaransa, ariko ntibisigura ko uwo kwandika mu rurimi rw'ikirundi bitokubona. Ariko none dufate abandika mu gifaransa baba bashaka ubutumwa ko bushikira abandi. Ukwandika k'umuntu hariho ivyo wayisunze, hariho nk'ibitabo kumbure niba ari nk'umuntu yaminuje cyane avuga ati kumbure ubutumwa nifuza ko bushikira abantu twiganye
aho twagize iki ariko hari ibitabo nkunda murabitabiye gusoma turamaze gusohora igitabo c'abana umwana muto inkuru z'abana ushobora kubona ko ziri mu rurimi rw'ikirundi kandi n'ibindi bitabo mu rurimi rw'ikirundi kumbure nzoronka akajya ko kubibona biri mu nzira nivyo twebwe dufasha umuntu aje mu rurimi yifuza biragoye ko duca tuguhinduza ngo mugabo ngo ari kwandika mu rurimi rw'ikirundi mu gihe wewe ubona ivyumviro watanze wabishize mu rurimi rw'igifaransa ariko n'abashobora kwandika mu rurimi rw'ikirundi nakajyo keza ko kumbure gushobora kugira ico dushikirije abana bariya mu rurimi rw'iwacu ubwo rurimi bonyene rurimo n'imico n'imigenzo yacu kuko twebwe ngaha mu ndamura butabe gusoma ico twokoresha ahanini yoba ari ndimburo ubuhinga buri mu nyandiko haba izo mvugo mbabarira amatwi canke inkikiro impinyanyuro zishobora gukoreshwa mu bwanditsi ariko kandi twibuke ko hariho n'amayagwa rero ariyo agize imico imigenzo yacu ariho n'ivyo migane n'ibitito ari mu buzima bwo mu Burundi kuva mu mavuka no mu mapfa vyose rero ugasanga n'ibintu uzurabe umuntu yategerezwa kuzirikana uzurabe rero n'ibitabo kenshi vyanditswe mu Kirundi biba binagoye kuronka kubera n'umukironse ntakiko nibike kwanza honyine sibike ibitabo by'ikirundi biriho ahubwo n'umukironse ntakikura usanga yanakibitse kuko avuga ati ni ikintu nshobora kuzohana umwana akabona ko hari ikintu nabitse ahubwo rero ni n'akaryo keza ko guhimiriza kumbure abantu bumva bafite ivyo bifuza kwandika babona ivyumviro vyinshi bitari bikwiye kunyigwa menshi bitari bikwiye kunyegezwa atabo babisangije nakaryo keza kumbure ko umuntu yofata akavuga ati je uyu munsi ndifuza kuzokwandika ikintu ndagishikiriza abarundi ni nabwo buryo bwiza bwo gushikiriza nkega nk'ibanga twa dukwiye kurivuga mu Kirundi kugira ntihagire umunyamahanga aca yumva amabanga yacu gose nimwe nama mvuga hari ibintu jewe ndakunda gukoresha ururimi rw'ikirundi cyane binankundiye mba nifuza ko ururimi rw'ikirundi iyo ndiko ndarukoresha ruba ari rwo nkoresha rwonyene sinje gushiramo izindi ndimi ngo bije konona ikirundi birashobora gushika nkasanga nihenze kuko ndi umuntu nkashiramo ariko ndababara cyane iyo binshikiye nico rero nama mvuga nti iyo turi ko twari n'ibituranga by'akaranga kacu tutari gukwiye tukuvuga mu zindi ndimi ahubwo vyari bikwiye ko ubikeneye yiga urwo rurimi kugira bimenye ni naho rero babona ko ari ibintu by'agaciro atari ibintu umuntu aronka vyorosha yego uyu munsi abamuhimiriza kwandika no gusoma ngira ngo icyumviro kiri mu mutwe icyo ari cyo cyose burya kiba cyo vyara ngira ngo uburyo ndavuga hanini nk'amafaranga yego uwanditse igitabo yego birafise isoko bino bitabo ibitabo biradandazwa kandi natwe nyene uko dukora urumva natwe hari uburyo dukenera aho dukorera ubwo buryo dushobora bw'ubuhinga uno munsi hariho amatara n'amazi aho dukorera hariho ivyankenerwa nyene umuntu wese akenera avuga ati ni nk'ikigo aho dusanzwe dukorera natwe turakenera uburyo bwo gukoresha kandi n'ibitabo rero biradandazwa ushobora igitabo nico gituma biba bikenewe ko abantu bamenya vy'ukuri ko hari ikintu casohotse kuko ntawe uhurumbira ico atazi ariko umuntu amaze kumenya ikintu nico gituma mu vyo navuze dushobora gufasha abantu navuze nti turashobora gufasha umuntu kumenyekanisha n'ibikorwa vyiwe kuko niba wewe uno munsi umaze kugira ibiganiro 100 birakwiye ko wandika igitabo ku biganiro wagize kugira ushobore gutera intege abandi bamenyesha makuru bavuga bati naragize urugendo mu biganiro byose nakoze narashoboye gushika kuri iki kintu iki gitabo cerekana ubuzima bwanje nkumenyesha makuru urafise uko watanguye ndibuka tugirana ikiganiro mu 2022 wewe ni wakoresha amasanamu wakoresha amajwi gusa wafata amajwi gusa mu guno munsi urabona umuntu aravuga uti reka n'abantu bankurikirana babona ivyo byose hari intambamye wagiye uragira hari ivyiza wabonyemwo hari nabaguciye intege uyu munsi washaka kuvuga uti n'abantu baguca intege birakunda ko ibintu vyo kunda nico gituma rero natubona uno munsi n'ibihangiro twari dufise tuvuga tuti bikunze twakwandika igitabo kimwe 2 3 4 ku mwaka uyu munsi ukabona bine vyararangiye ariko turabona ko n'ibindi vyo kunda ni igikorwa tuvuga umuntu agenda buhoro buhoro mugabo ihangira ari gutera imbere gusumba uko yatanguye yego kabisa uyu munsi mwidandazwa ngira ngo y'ibitabo haragezweho ubuhinga novuga ngo bwo kubidandariza ku ma site web nka za Amazon n'ahandi
ibitabo none byandikirwa mu Burundi Ego. ubwo urugero birateba bigashikayo ku buryo Ego. umufaransa uteresheje igitabo cyo ego gisoma ego Aha. birakunda kandi biraba kuko ndamurabitabo gusoma isanzwe ikorana n'izindi ndamurabitabo zo ngaha mu gihugu no hanze muri Afrika niko novuga hari abazi ubuhinga bwo gusoma barazi nk'ubuhinga bwa Kindle ushobora gusoma igitabo kungurukana bumenyi warihiye hari abazi Amazon aho umuntu ashobora kugura igitabo ko muri kamushikira atari hafi byose rero ivyo muri gusoma birakorwa kuko iyo turiko turagufasha ivyo tugufasha nuko ico gikorwa cyawe coshikira abandi bantu kuko kiba ari igitabo cemewe ku rwego mpuzamahanga kuko kiba gifise ikirango hari ikirango kiranga igitabo ku rwego mpuzamahanga mu Congereza bavuga ngo ni International Standard Book Number ni inomero gihabwa igitabo kidashobora gusangira n'ikindi gitabo na kimwe kw'isi urumva rero iyo tugufashije gusohora igitabo ivyo ni kimwe mu bintu tugufasha kugira igitabo cawe kigire ikirango mpuzamakungu n'ukirondera avuga ati ndashobora kuronka igitabo c'ikirango iki bikora rero ko ashobora kukironka. Okay.